aho nari niga mu windwi niho wamenya ati jewe ujya ku mupira ndumumesha ndarenze kuko niga mu windwi no mu 8 no natangwa gukinira commune. Okay. Wisanze gute rero muri academy? Muri academy ubwa mbere uraza umuntu nyina hera mu yabatoya muri minime kwaja muri kade hanyuma bakoca ne baguma bakuraba ukungene uduga twashobora kuvuga ati nakwe tuvugira ijambo muri championnat y'igihugu ca buriki turaca hasi ariko nk'ubu kubera tamugwi dufise hagize umuntu agumuyu ashaka kuza akavugana na academy ashaka kumutiza uwo mukinyi hamwe mukinyi dandaza oya ntaraga ko ntitudandaza muri academy oya ahubwo ugomye uwo mukinyi urashikira urongozi bw'umugwi hama mukavugana nyimba bagutiza nyimba ari sezo zibiri nyimba ari sezo zingahe we gusa ntangora nakira no kwifashisha impano yanje akaba ariyo inteze imbere kazi kuvuga ngo umuziki ndashaka gukora umuziki nshaka kugarukira ngaha shaka umuziki wambuka umupaka anko beat nzobashiramo ndaza uzovuga ati wa mungu ntayaga amasigara cicaro King's family Burundi. Jis mwiriwe canke mwaramutse of course cyo wishura bivanye naho herereye am your boy Alfanda kwifuriza amahoro amahera hamwe n'amagara meza kwa kundi hahandi ndakuzanira abanyempano bagiye batandukanye mu mupira mu muziki mu kwactinga muri cinema n'ibindi vyose mu gutamba n'ibindi bigiye bitandukanye vyose nzoza ndabigucishiriza hano kugira ngo ushobore kubona impano zinyegeje mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muramuzi sindinda kumuvuga ko vyinshi ubuheruka twaravuganye twari turi kumwe twarashoboye kubona impano ziwe zitandukanye ariko yaratubwiye ko afise abandi bari nyuma yiwe yafashe ukuboko ariko araduza nawe impano zabo. Uno munsi yashoboye kunzanira abasore babiri bameze neza cyane ariko imbere yuko ndabashika ko reka tubanze tumuhe ikaze ugira kandi mu bwami bwa King's Family Burundi. Welcome brother. Thanks brother. Ameze neza. Ndashimira Imana n'abantu bashoboka. Iyo uberewe gutyo onye uba wari witeguriye iki? Buri gihe iyo umuntu aryamye akavyuka akomeye abafise imanza aba yatekanije ibintu kugira ngo arabe ko ibintu babigenze neza. Yego. Tuza kuba afise n'akantu nyene kari ku ruhande kandi kameze neza kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Safi sana. Ntiriza micro uyu ari mu buryo bwawe abari we duhera ko nawe kwakira. Neza na neza kakomeze neza. Yego ndashima. Ku mazina witwa gute? Muhizi Tony Joshua. Moize Tony Joshua. Muhizi Tony Joshua. Okay, Muhizi. Usanzwe uri umuhizi mu bijanye n'iki neza na neza? Muri football. Muri football uri umuhizi. Sawa turaza kubigaruka ko reka twakire n'uyu yambaye Barcelona. Brother karibu sana. Merci. Umeze neza? Meze neza. Bidondora amazina. Nitwa Nkurunziza Egide. Nkurunziza Egide. Ijezi wambaye? Tuyite ngwiki ni Argentine ni ya Barcelona canke ni ya Miami iravanze iravanze nawe neza na neza impano yawe isanzwe ari ya ni football okay reka rero tumusubize kizigenza microphone kugira ngo ashobore wowe akazina kawe nabanje kukabika gatoyi nshaka ubanze tukwakire uduha kapela kugira ngo ushe widondora yeah Superbat niyo nzira iterambere rirama Superbat abubatsi mwese twazanye hafi yanyu ibikoresho byiza y'ubwoko bwose isumari n'amabati byose birahari Superbat ni inguriro byizewe cyane inzu zirakomera zubakwa neza cyane gezaho ntitubarambire gose neza na neza utwibutse rero amazina wahawe n'abavyeyi nayo wahawe n'umuziki canke n'ibikogo usanzwe ukora ayo nahawe n'abavyeyi asanzwe nitwa Apollinaire nkaba navukiye muri commune Tangara mu ntara nziza yagutse ya Butanyerera ariko nkaba ntakuriye muri commune Tangara nakuriye au centre Masanganzira commune Kiremba ariho nsanzwe mfise academy yanje isanzwe ikina umupira w'amaguru
yitwa Muri AFISE. Ivyo onye tutarabishikako nashaka kwibutsa abantu ko mu kiganiro giheruka twakoranye watubwiye indirimbo nshasha yawe uri kurakora ya Superbad ariyo yiyo uhejeje kutucishiriza ko gatoyi. Wongere tubwira ku mpano yawe nziza yo guteka usanzwe ufise. Aho twagerageje gutanga kapera muri iyo mpano birangira ungaburi inyuma ya kamera abantu bakaba batabiboye. Ariko rero neza na neza uno musi reka duhagarare kuri academy kuko nabonye abasore muri kumwe n'abahizi muri football nkuko babivuze. Neza na neza umuntu ashaka kumenya mbega iyo academy yatanguye ryari wewe nk'uwayifonze wayikoze ryari aba muri kumwe nabo ni bande ndashaka ngo ba presente bano bantu bariko baraturaba aba turi kumwe unovuga ko ari umukinyi wa A wari muri FCA muri FCA no kuvuga ni yabakuze yabakuze okay ubona bakaba ari umwana muto yo muri B akaba ari bashoye kuba boboneka ariko tujane gato n'inzego za academy iyi A iba ari kade iba ari 3e 4e canke kuvuga aba bakina 3e division ariko urose occasion arashobora gukina 2e okay aho bica bitahurika gose hanyuma uyu nawe akaba ari umukinyi wa B aba tubite abakade cyane abakade donc yaravuye muri minime okay aho bica byumvikana cyane ariko rero abano watubwiye ko basanzwe bakorera ibikorwa byabo muri commune ndayibagize na wambwiye commune ya aho umugwi usanzwe uri neza na neza ni commune Kiremba mu ntara ya Kerangozi yego bashoboye gushika hano gute vyagenze gute vyifashe gute aba icatumye bashika ngaha baba bari muri nabiriya nk'uyu asanzwe ari muri stage yego kuba ari muri stage rero twaravuganye ndavuga ati rero ko usanzwe muri za mpano zanje reka tugende tubwire isi n'abantu bavuga ati burya na wa muntu ibyo bari karavuga byose ntaba ari umunwa cyabura ngo kwibeshera tuvuga dushira mu bikogo naho no bwati yamashira hamwe turi ko turadodora shakura bakavuga ati nk'ubu nambise nk'ijya equipe imyaka 2 cyaburi 3 equipe irashobora kwivuriwa muri kazoza ikazana umusaruro mwiza kuri yo kampuni ikazana umusaruro mwiza ku gihugu cyane gose nakurika tadushikirwa twaronka kagahuzu keza yego ahubwo bakanatugororera cyane gose reka rero dusubize micro nkuru nziza yego nkuru nziza umeze neza iryo zina nkuru nziza je ndarikunda reka abaryo nkoresha hari kibatse cyangwa muri football bafise akandi kazino agasirno nta kandi gasirno ufise muri football oya okay reka je nkoresha iryo nyene neza na neza we watanguye kubona impano yawe yo gukina umupira ryari aho nari niga mu windwi niho wamenya ati jewe ujya ku mupira ndumumesha ndarenze kuko niga mu windwi no mu 8 no natangwa gukinira commune okay wisanze gute rero muri academy ubwa mbere uraza umuntu nyene ahera mu yabatoya muri minime kwagira muri kade hanyuma bakoce ne bari guma bakuraba ukungene uduga akaba rero bagenda barakuduza bivanye na niveau ubugezeko umva maze kubona bantu bako muri commune naciye mvuga ati ndi umunyempano cyane gose ndashaka kumenya kuva muri 8e 7e ubona impano yawe muri commune bakaguhamagara vyagenze gute niwe wagiye gusaba muri academy ko bagushiramwo canke nibo bakurondeye neza na neza donc nico nshaka kumenya urumva kubera kocha uyu niwe yari sanzwe adukocha ku kibuga nyene twakorerako yego niwe yari sanzwe adukocha ku kibuga twakorerako urumva rero nari uwiwe yari uwanje niyo mpamvu niwe nyene urumva nyene bana no muri commune banatwara nk'umukocha urumva rero ntiyari kunyibagira kandi yarabonye impano ikaze birumvikana gose reka dusubire kuri muhizi rero muhizi kumenga wowe urahoze cyane kubera umuntu w'umukinyi wa football abacanga mu mutsi muhizi neza na neza wowe usanzwe nawe wiga mu kangahe niga 7e aho yatubwiye ati wewe uri umunyempano wahatari cyane mbega umaze gukina imatch zikaze nka zingahe wowe ugereranije imatch zikaze so no amaze gukina nk'izishika nka zina novuga yuko zikaze ukavuga ati imatch nayikani
impano yawe nawe wayimenye ryari? So nkiri muto nakuze nkina football cyane. Ndashaka kumenya Muhizi hano mu gihugu cy'u Burundi n'uwahe mukinyi wa football akurikirana, donc yirefera ko akavuga ati umujama ingene abikora fresh sana, ifoko nanje nca mu nzira ziwe Onga mu Burundi canke ntawe uhari mu Burundi? Ntawe uhari. Sawa naco mbwira umukinyi uba wireferako, umukinyi urabira yego. So ndakunda ntunze ya Pedri wo muri FC Barcelona. Usanzwe ukina inimero zingahe wewe? So ndumupolivara nkina hose. Ukina hose? Imbere n'inyuma hose no ku ruhande. Ushira ko ndakina. Ukinisha amaguru angahe? Ukuryo. Ukinisha ukuryo konyene? None umva atari kote bo gushira ko bika? Yose ndakina kwe. Wo gushira kuri seti wo ishobora? Yose no ishobora. Ko cangira ni wanzi yo yanamenyereje cyane. Ariko kandi canshaka kumenya. Mbega umubano uri hagati ya wewe, donc mwebwe simvuge wewe wenyene murantunga, mwebwe abantu muri academy, umubano wanyu meze gute? Communication yanyu igenda gute? So ni sawa kweri, dusaba duhagarara ni sawa. Mwebwe n'ababayobora, donc ababarongoye, umubano ni sawa, ntihazamwo kakantu kakabifu nguyu unye ngo niwe bapendereye abakunda kumutanguza buri munsi? Oya. Ubifatanya rero gute ishure n'umupira? Kw'ishure so nkomeza kwiga nkakomeza nkina umupira, byose ni sawa. Kw'ishure ntibica bigenda nabi kubera ko wahaye umwanya mwinshi umupira? So oya si cyane. Mu bakinyi musanzwe mukorana, ndavuga muri A B C academy yose, n'uwahe mukinyi akina ukavuga ati man uyu mujama kwera arakazi? Umukinyera muri academy yose yego. So numujama yitwa Derrick. Niki kinakora ukavuga ati mujama ararenze? Jama basi physiquement naruzuye sana kandi ni mukinyi mwiza cyane. Sawa, subiriza micro rero coach nawe. Nyakubahwa president. Uko nyita kose ntangurane kizire gusa gutukana. Oya gutukana n'amafuti navyo nogira. Nifuza kumenya mbega bano banyempano usanzwe wankadra canke ubufata mu mugongo kugira ngo impano zabo ziboneke, uburyo uraheza ukabukura kuko la fois passé ndibuka wambwiye ati jewe uburyo ndikoca vyose nije nimenya, ariko urumva umaze kuba ufise A B C babara abantu batari bakeye, mbega wewe usahirizwa nande? Jewe icambere mugwa ko ubasha ndabukura ku Mana. Imana kuvugira ampe ibitekerezo shora gukoresha nkavuga ati ndashaka guprepara nka match ari nko ku stade mu Muci Muyinga, match nkayiprepara amabana nkabwira ati umunsi uyu tuzokora ukunuko hama dushobore kuja gukina urwo rukino bigende neza. Yego. Nukuvuga iyo bibaye ngombwa je uburyo bwase rashaka kubwira n'umukinyi ati we nyimbona muhira hari ikintu ndabubwire mene na pera tumadutira n'ibihumbi 10 cyabure 20 ahama bakagenda nyine baraduterera ababoss basanzwe babona iyo mpano sanzwe mfise kuko beshije ndizira ko ba supporting akweri mu gisara ca masanganzira nagira ko shimira abagwiza atunga nabo bahwa bose bari mu ako karere ka masanganzira ko bakoze cyane gusupportinga umugwaro muri FC unkambona abana bamwe mu mpano kwatanguranye bakifise imyaka 10-13 bariko barakina umupira mwiza cyane hirya no hino mu gihugu cyacu kiza cy'u Burundi, kuko bandaye bikora ko nyene babikoze ndizira ko ejo hazoba heza. Ariko academy ibifise vision yo kuza iraramurira imigwi imwe abakinyi, mbega nk'ubu hogira umuntu avuga ati je nkuru nziza namugomwe ingena kina ndamukeneye, biraheza bikagenda gute? Bwa nk'ubu mvuze ati wa mugomwe tubwe nta mugwi mukuru dufise kunako turacyari bato nituragira ku rwego rw'ubati turashobora kuvuga ati nako tugira ijambo muri championnat y'igihugu cya buriki turacyari hasi. Ariko nk'ubu kubera ata mugwi dufise hagize umuntu agumuyu ashaka kuza akavugana na academy ashaka kumutiza uwo mukinyi hamwe yaragira ko badandaza. Oya ntaraga ko ntitudandaza muri academy. Oya ahubwo ugomye uwo mukinyi urashikira urongozi bw'umugwi hama mukavugana nyimba bagutiza nyimba ari sezo zibiri nyimba ari sezo zingahe we gusa ntangorana kuguma akina umupira muravyemeranya. Tukavyemeranya neza hama hagize isoko riboneka dushaka kumeza ko hakunyene kwicara nkukona tutuboro dupanze hama nyene ibintu bikagenda neza bigenda fresh. Nkuru nziza
ndifuza kumenya muntirize mikro gato mbega wewe muhira bafata gute kubura umukinyi w'umupira babifata neza kuko namuzehe yarakina umupira wewe nivyo mu muryango cyane birumvikana cyane ko ategerezwa kubifata neza ariko ndashaka kandi kumenya mbega kuva utanguye gukina umupira wiga muri 7e kugeza iyi saha ikintu maze gukura mu mupira ukavuga ati kino kintu ndacishimira umupira warampaye iki kintu cyo bari giki ikintu cya mbere nuko namenyanye n'abantu cyane umupira waraguhaye connection namenyanye n'abantu benshi hari n'uwo duhura akabona arandamukije utaramuzi waramaze kubaka izina waragiza urafise abafana cyane ni ikintu ciza cyane ariko rero ndakenera kumenya unye umushefu wanyu warafise vision akeneye kubagezako ariko buri muntu wese afise impano kanaka ariko arayikoreramo abafise nawe vision ashaka gushikako vision yawe mu mupira ni yahe ushaka gushika hehe ukoresheje iyo mpano yawe yo gukina umupira oya twese vision iba ari imwe uko uhereye muri academy ukagenda uraduga uko dufatire basi apare y'icyo kibazo mbajije uko no mwishure uhera mu wa mbere vision nukumara amashuri yego yumva vision yanje rero nyamba nahereye mu academy no gukina cicaro ca mbere bishitse ugakina mu cicaro ca mbere niyihe nimero ubona ati bayimpaye uno munsi bariko bayikorera nabi notesa mu cicaro ca mbere ndavuga mu ntamba mu rugamba baguhamagaye dufate nimero uvuga ati je nokina ko niyi noba nkaze nimero kabiri sanze uri mu myugariro cyane yego reka dusubire kwa Muhizi nawe atubwire vision yiwe Muhizi wewe umupira w'amaguru umaze kugushikana kuki ikintu ubona ati je kuva ntanguye gukina ndamaze kunguka ibi nibi byo bari bihe so mino umwaka weze nakinye muri equipe twari igikombe umunsi nanezerewe cyane wora amaze gutwara n'igikombe birumvikana cyane biba biteze mbega wowe wifuza gushika kuki muri uko gukina umupira kwawe so na jewe inshingano yanje gukina mfise indoto zo gukina n'aba mu rugamba intamba mu rugamba cyane gose bizokunda umukinyi nibaza ko arangwa na discipline ni wabandanya na discipline bizoshoboka reka rero tugaruke gatoyi ku ndirimbo ya Kizigenza ngaha nabanje kubabaze gatoyi kuri aba basore wajutuzaniye no munsi ariko reka ndakugaruke ko rero nawe indirimbo yawe ya Superbat watwemereye ko igiye gusohoka vuba ugiye kutwereka urubuga uzoyishirako nizere ko no munsi urubuga wajuruzanye ya muri make urazi nyene hari ukuntu usanga bigorana ukuntu usanga iyo wateguye iki hari vanzemwe ibindi byaragoranye gato ariko urubuga izosohokerako wabaza rumenyeshwa nta kibazo sawa waratubwiye kandi ko n'amasanamu izosohokana amasanamu bitazosohoka ari audio yonyene warabitwemereye mu kiganiro giheruka mbega ayo masanamu bigeze he uko je burya amasanamu Usiyo umuntu yemeye ikintu kuri mikro ndamwishuza kabisa. Nemeye amasanamu. Ahabwo navuze ati hamwe Superbat yomfasha ikakwemerera gukorera amasanamu mu ruganda. Mu ruganda. Uzoca uyakora vuba. Ariko uburyo ntabwo mfise. Wagitahuye nabi. Okay. Nivyo ndavyibutse. Muri make nk'uwo Superbat yoca imfasha. Ikagusponsoriza kugira ngo ushobore gukora video ndayikore hajya mu ruganda. Hama nkorekana bya bindi nariko ndaririmba muri ya ndirimbo yuko bisanzwe bihara atari byo yuko manzi nimba ari byo batirya budget rande uri komanze ungaha mu Burundi bataca baja kuri ronderera mu Bushinwa cabure hehe bari rahanyene bari hari kabisa byose ya misumari biki byose ngene ndabyerekana hama cyo tubanye gutera imbere twese birumvikana gose none Superbat woba warayegereye bigeze he nyene je ndiko ndishuza aho bigeze ivyo watubwiye Superbat naragerageje kubavugisha ariko nta nyishu nzima ndaronka ndacarindiriye reka tubandanye rero turindiriye sawa ntaco ariko umwuga wawe wo kuririmba watubwiye kutazoririmbira Superbat yonyene usanzwe wandika n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye apare yo kubura umukoca wa bano basore wewe indirimbo zawe
wifuza ko zizogushikana he waratubwiye abaririmbyi usanzwe wemera mu kiganiro giheze rero ndashaka uno munsi umbwire mbega vision yawe yo kuririmba ujahe mu byo kuririmba cyo wahonja no kwifashisha impano yanje akaba ariyo inteze imbere kazi kuvuga ngo umuziki ndashaka gukora si umuziki nshaka kugarukira ngaha shaka umuziki wambuka umupaka yego anku beat nzobashiramo ndaza uzovuga ati wa mungu ntayaga amasigara cicaro yego ariko ndakeneye kumenya rero indirimbo zijabuka imipaka indirimbo zimeze gute neza na neza mu Burundi wo bubona hariho umuntu aririmba indirimbo zisohoka imipaka nkuko bishaka muri no misi sumwe si babiri kandi si batatu sina batanu babikora ku bwinshi ni benshi bariko barabikora neza okay indirimbo yawe rero zizoza zisohoka imipaka zizoba ziririmbye mu ndimi izahe icambere izoba ari indirimbo zifise ubutumwa yego message nziza kuri bose yaba bakuru yaba bato bose no kubwo uri kurumviriza indirimbo yazoba wumva ko ari indirimbo ifise ubutumwa bwiza cyane gose imiburi basi nabwo kuntu nubwo ugikora bishobora gushoka bikagenda neza byanka bigunda kuko nakare n'Imana ntihezagira wicaye ihezagira uri kukivi nashaka nyine imenye mbega abantu batumva ikirundi bazokumva iyo message gute uzoririmba mu ndimi zahe oya sinzogura mu ndirimba ikirundi gusa oya ngira meranje ndashaka basi wowe indimi wowe uzi kwanza nizingahe cyo igiswahili ndashaka kugerageza n'ikirundi cyoneza nako dukenye nako ndashaka kudoma mugabo bya bidoma nka bidoma bidomo kabidomo yo bikana cyane ikuru gusa no kushikana ubutumwa bwanje natahura ikintu kizima waratubwiye ko mu ba director bo ngaha mu Burundi wifuza kuzokorana na Jonela sindakubeshe warabivuze serie kabisa warabivuze mbega iyo ndirimbo ya Superbat twitegeko hamwe Superbat yo guha inyishu nziza twitegeko tuzobona amasanamu yakozwe na Jonela canke bizovana na bije baguhaye oya ni kuvuga jihagana jije ku ruhande rwanje ako nk'umu Superbat nasha ukivuga ati twe turafise umudirector wacu koresha kudukorera ayo masanamu meza yo ngaha mu ruganda kuko ndazi sio mashusho nyine azabakoze yo mu ruganda kandi baba bashaka kuba bamaze gukora nibasha ucavuga ati wo Jonela rero ntazi abukoresha tukuyera uwacu amabukore iyo message ike ku isoko ibintu bya Superbat bananye bishika kugwego mpuzamahanga abantu jewe ndafise nimero yawe ya telefone nashoye kubona stat yawe ejo aho wapostinze match yari ya sponsorijwe na Superbat donc hari tele bariko barakinira ko match hariko amabanderole ya Superbat mbega rya match yoba yabereye he sa stat yawe nabonye ni match wa photo imbere yawe hariko haba match hari amabanderole ya Superbat ijya match yoba yari yabereye he oya no kuvuga ko ijya match ntabeshe na hano roba naragashishuye kubera sanga nkunda bya bikorwa na Superbat ubwo atakantu reka menda gatako safi sana kugira uburagira promo kandi bwaje birabye neza WhatsApp yanje ihuye na Instagram na Facebook yego wazize ndizishira Instagram cyabone nzize WhatsApp ibintu babigeze ku isoko ya Facebook na Instagram mva hose byose bifatanye usanzwe nyine wumva wo kwamamaza Superbat ariko tumaze kubona abantu bagiye batandukanye bamamaza Superbat nkuko kwiwawe mbega ko twabonye n'indirimbo y'uwitwa Madesa igiye gusohoka mbega nimba atari no munsi wewe nta ntambamye ubibonamo nta kibazo na gito yakirimo rego umugisha wa Madesa n'umugisha wa AK mukari wa business aco bimbwiye bro aho ni neza cyane hari abantu benshi usanga bagize utuntu tw'utubifu Amadesa ari kusanzwe umuzi Jere nama ndakunda kumubona tu ku ma Facebook arengana ku mbuga uko nyene nkuko nkurikirana abandi Amadesa ukuririmba kwiwe ubifata gute kuririmba kwiwe ingena ririmba oya sindicara ngo ushobore kugira ati no mujija uko ni fresh ibintu biba bimeze neza ariko nshaka usubire wibutsa abantu impano zose usanzwe ufise impano ni nyinshi hari impano
y'umuziki, ririmba, hari impano ya cuisine, guteka, ni byinshi no gukina umupira. Mbe hajya we ntukina umupira? Oya cyese nkinaje nkoresha mu mutwe tu hama muga gukina basi urabizi. Uhandagira noza kubyigisha ntabigerageje. Nanje nivyo vyari bintangaje. Nivyo baho nagira mvuga ati wa mungara bahenda. Fise impano nyinshi ngo twoja muri salo dukafira ashaka gutera ikwafe ntangorane hose urumva. Uri mupori para kabisa. Kuba ndikimyozi no kubyinita ko ntangorane. Ibintu biba bimeze neza. Reka dusubire kwa Muhizi kugira dushobore kumuha akanya nawe ashobore gusezera abakunzi bacu. Muhizi, je ndashaka umbwirire bano bantu bariko baradukurikirana ikintu we wifuza ko bogufasha kugira ngo impano yawe yo gukina umupira yegera imbere. So numva ko ari kumfasha cyane bakandugiriza tala. Gute babikore gute? So sinumva ukuntu bivuga gusa umengo nyene bodufasha. Muhakunganire. No kuvuga muri make ushaka gufasha abana basore bawe yo kunganira aho ugejeje gute? Kuvuga ushaka kudufasha imiryango Academy ya Muri FC iruguruye. Arashobora kuturondera. Nkuko aciye akurondera tujya bajya abana nabagomera ashobora kubaha nk'ibaruzi 2 cyangwa 3. Ashobora guca kwandikira babandikira kuri Kings Family. Abanamwe ameca muduho ubutumwa ngo aca muduconnecta. Ibintu bica bigenda. Matugaruka ngana ubundi kuri kamera tukababwira ati kabashimira. Ati ubutumwa mwaturungikanye he ngubu turabushikanye. Birumvikana cyane. Inkuru nziza nawe. Inkuru nziza. Wewe wibaza ko umupira wo mu Burundi uri ku rugero rungana gute ugereranije n'ibindi bihugu? Football yo mu Burundi iri ku rugero rungana gute ugereranije n'ibindi bihugu? Donc bitwegereye ntufatire i Burayi. Oya ku bihugu bitwegereye. Oya bivanye n'ibihugu bitwegereye. Firma turabarusha umupira. Aba Abarundi turazi umupira kandi turabanyempano mu bijanye na football. Birumvikana neza cyane. Ariko ndashaka nawe ushobore gusezera, reka mbere no kuri wewe nyene mu gusezera abantu badukurikiranye kuko ivyo kubafasha bavuze ingene bodutora n'ingene byo genda, ariko kandi ntiwibagire kubwira abantu bifuza kugira ico bafashije Academy yayo uko vyo genda. Shimira abantu badukurikiranye. Reka mbanze gushimira abantu badukurikiranye. Kandi ndibaza ivyo na coach yasavye birumvikana bizogenda neza. Ubusabe bwiwe ndibaza ko babubonye bazobushitsa. Nanje nkasaba abagwizatunga bo kumasanganzira. Mbere nkanashimira na mustanteri wacu. Mustanteri wacu adufasha cyane. Nawe ndamushimiye. Kandi none hara nako caramuzi ko mu bijanye na football yadufashije cyane. Nkabashimira cyane mu byo badufashije babandanye badufashe kuko football barayizi. Hariho tele materiel ziba zikenewe n'uburyo n'ibiki bintu byinshi ndazi beshi barabizi. Aba ndabashimiye rero. Nawe turagushimiye kanya kawe waduhaye gashaka kutwita. Murakoze. Sibiza coach. Nawe tugushimire cyane kuba utarayaza amasigara cicaro ukavuje kutwereka ko ivyo watubwiye ari byo kandi dusanze vyanyavyo ari byo. Murakoze cyane. Ariko harakonogera ntavuze. Kambwire ngenda banka Natasha. Natasha ngenda Queen of Stage Africa. Umwamikazi w'imigere y'imigisha. Azora besha nanje umusuma nkubita imigere cabura amakofe nubwo bigihumbi ntangorana. Nakibazo. Mugabo gusa ndabe kuntu izi impano zokomeza ndazi ntuma basize voriwa. Ariko yasize mu intuze mu kuboka ndazi birashoboka. Jereka ndaguterera kaide. Uzokwandika umugambi. Utware kuri Hotel Club Direct Tanganyika. Sponsorize Academy kuri jezi mwambara hazobe handitse ko Club Direct Tanganyika. Ntangorane tuzogerageza. Ivyo nibaza ko ari ibintu kandi Natasha yo bikora yo bikunda vraiment arabishoboye. Urwa rega nyene arabishoboye turabizi. Kandi nawe turandindiye turize Imana kwizobikora. Akaduhindurira amateka. Twizere ko igihe kimwe mu bitera asanzwe ategura azoza akabikorera
mu kibuga musanzwe mukoreramo akanabibonera akabona ati burya wa muhungu imwe yavuga yo kumukubita amakofe n'ibiki ego tibuga ariko aravuga nyene kugira ndebe yuko afise iyo mpano ariko ubu ntakira maskara cicaro ego bamwe muri bo bamaze kwishikira ngaha kwibonera ko bari ngaha n'ababizi inganda bikubita gashi burya nk'ubu yumvira akavuga ati reka turabe ego ijeze y'uwo muntu nyimba ari ngaha ku kuboko twandike ko izina ry'uwo muntu hama ibintu bigende neza hariya tuvuga ati turafise umuntu byadushikiye inyuma abana baca bakina bitanga bavuga ati ekipe itaduze mu cicaro ca kabiri tubuze sponsor cyane gose muri bwa bumwe gusa turizera imbere y'Imana ko byose ari gukora cyane no gusenga cyane Imana twanayishize imbere mu gihugu cy'u Burundi ariko ndashaka wewe nka coach nka president mbega habuziki kugira ngo mugire umugwi mukuru ikibuze muri byose ni sponsor uburyo abagize atunga bariko baratwumva uburyo nibwo bubuze kuvuga je ndizera nk'ubu naho ubundi abakinyi bo busanzwe bafise abakinyi barahari sawa no kuvuga nk'ubu habonetse umusponsor mwiza nta myaka ibiri cyaburi itatu hera ntarashika deuxième division ivyo ni sawa cyane reka rero je ndagushimire AK ku kanya kawe wari wampaye ugashobora kunzanira abana basore beza ababikora fresh mu gukina umupira ubona ko neza na neza mu myaka iri imbere bagiye kuzokinira intamba mu rugamba ibintu bimeze fresh sana nawe ugiye gutera imbere mu muziki n'ibindi bigiye bitandukanye tuzokwama dufashanya gutya nyene twereka abantu badukurikirana impano zawe ni z'abandi uri kurashigikira kuko burya uwotera imbere n'uwoteza imbere n'abandi rero jewe ndagushimire cyane urakoze nawe ndabashimire cyane wakoze cyane nawe wadukurikiranye kuva mu ntango za kino kiganiro gushika ku musozo wacu jewe nitwa Alpha ndakwifuriza amahoro amahera hamwe n'amagara meza iyi ni Kings Family Burundi inyuma ya kamera ni MC Pew Boy thank you so much Kings Family